Mwaramutse sinkunze kuronka message z'abakenyerarugamba ariko hari igihe banyuzamo nanje bakanyandikira ariwe nk'uyu muri DM s'il vous plaît, sinzi igituma yumva courage ko agomba kunyandikira message personnel ku bintu nk'ibi. Aravuga ati witonze Merveille Jeannette ati haraho wosanga Imana ariyo yagutumye gutuka Uburundi wa mugabo wase Dawidi. Okay. Igihe kimwe Imana izotabara Uburundi tubeho tudakenye nk'uko mubivuga. Abanyamahanga bacifuze. One day Imana izodukura mu gasuzuguro k'amajambo mabi n'ibitutsi bitukwa abarundi n'Uburundi. Kandi vuba Imana iraje ihindure n'ubutegetsi, ihindure vyose bije ku murongo. I so say that igihe kimwe izovyibuke cyangwa uzovyibuke in the name of Jesus. Ni igihugu ca mbere gikenye ariko Imana irabizi kandi Imana ntiyigera igira kasoma ariko tweho abantu turabikora. Imana itubabarire gose kuko irakaye yo turimbura. I don't know. Ngo ari guca imigani. Bose nayisomye au départ mugabo je kintangaza en fait Imana mu Burundi il faut ko muza mu questiona n'ibintu muraba. Est-ce que Imana mu Burundi ihe exactement? Bon nibutse umuzayirwa umwigize kutwigisha hanyuma akavuga ngo numu ate turamuze we kubera kuri umu ate mwari muravuga ati jewe agivuga mu Gifaransa yavuga mu Gifaransa abazaga bavuga mu Gifaransa avuga ngo 1994 moi j'étais au Rwanda donc gimkwacana kane nari mu Rwanda avuga ngo j'ai vu Ndagijimana tiwe Hakizimana et Dieu n'est pas intervenu. Ati ndabona umuntu yitwa Hakizimana yica umuntu yitwa Ndagijimana tariki Imana ntiyatabara. Je ntobikoresha kusuzugura Imana mugabo kukwibaza exactement ko Imana muri bihugu vyacu umuntu yo kwizera ko ariyo izobidutunganiza. Neza ko Imana iduha ubwenge nyene nko muri bivuga ati ndabashize imbere ikibi n'iciza ne muhitemwo. Neza ko abarundi mugomba guhitamo ikibi canke iciza mutirinja kwitwaza Imana kuko uravye amabi yagiye mu Burundi kandi abantu ba Burundi bavuga ngo ni 100% baba Kristo canke 90 na ukaraba ayo magufa ntuzeye severi kirazuragura n'amatestimony y'abantu babuze ababo muri iyo myaka 22 imyaka yakurikiye bo 8 za ntega marangara 93 bicandadaye n'abandi bapfuye hirya no hino mu Burundi kandi bose bafite amazina y'igikristo bose basenga bose bama mu misa. Abantu bagiye bapfa izo za Bugendana za Buta za Rukoko hehe abo bantu bagitobwa mu nzuzi nuno munsi kandi muguma mushira Imana imbere uri kubaza iyo Mana abandi basenga ni Imana imaze gute? It doesn't make sense. Ko hari ibihugu vyinshi utasanga bari kwashira Imana imbere bavuga ngo Imana mugabo afite ikintu ca human decency. Kimwe ni muri Europe muri Amerika abantu benshi bavuga ko ari aba ate donc batemera Imana, abandi bavuga ngo ni agnostic donc ntibazi neza ko Imana ibaho mugabo absolument ntabwo moralité yabo iri baze ku Mana canke kuri Bible iri baze ko ari abantu. They are humans. Nimburindiye ko umuntu asoma igitabo kugira ngo uhagarike kwica umuntu peut-être nawe urafise ikibazo ca moralité ca ethics kuko ngo nakubwiye harimo abantu none Uburundi batararonka Biblia moralité bayikora hehe ko keshe mu buzima na mvuga ijya basoma muri Biblia. Hari ibihugu nyine ngo nabwiye ubabwiye nka Yesu canke Yezu nta nuwo bazi ibihugu vyinshi vyo mu ba vyo muri Aziya mu Barabu n'ahandi bakumure mu Barabu kubera Islam igomba gusangira ibintu bimwe na Christianité muri Ancien Testament mugabo ndabwiye ugiye nko muri za Chine za Inde za Thailand cyane za Vietnam washo gusanga abantu za Japan batazi ibintu vy'Imana uri kuravuga mugabo babanyeho mu mahoro. I don't understand yuko mwebwe kugira ngo ndatangara nk'abadede bari mu masengesho baba ariko barasenga mugabo kumva ngo nakayishwe nakarapfunzwe nakari giturire bo babantu bicwa bose se abantu barabasengeye barasaba imbabazi canke ibiki. It doesn't make sense. Donc iyo Murundi ndabona munyangane cyane uyu muntu abwiye ikintu c'Imana umutima uratsiduka
imana uvuga niyihe kuko nta mana ndabona mu barundi mu by'ukuri ndeka kubabesha jewe. Et d'ailleurs nkurikije n'ibintu biheruka kuvugwa mu biganiro nagiye nuvuza kuri internet yuko hari abantu bitwaza imana bakaja no gucuvya abantu, ubu na niyo SNS igakoresha abantu b'imana bakagenda bagahenda abantu, n'urya rabini ngo ashobora kuba yafatishijwe n'umuntu yavuga ngo ni umukozi w'imana de sorte jewe ubu mpuye n'umuntu w'umurundi de nationalité burundaise nkamwumva ngo ariko aravuga imana nca nkwepa nkaja kure kuko mba numva umenga agomba kuntega umutego. Ndasi niyo hari n'umuntu recent yeze kumpamagara ngo mbega wewe ngutanga upakara n'imana gute vuga ni excuse me iyo deja ni condescending cyenda umuntu nkuze mfise ubwenge je burya ntabwo ndi kuko ije nto kubaza ingene uhagaze uja kumbaza nkande mugabo numva ko ari trap kumbura agomba kunyegera kandi ntashaka umuntu anyegera these days munyihanganire medan tureka bo uyu muntu sinda mwidodombera ko nibaza ko ari umukozi w'Imana ariko ari vyo yemera nvumenga avuga Imana Jesus ariko nagenda kubwira nimba witeze ko umuti w'u Burundi uzova kuri Jesus wowe urahebura je no guhebuza kubera iyo wari kuva na kera cyane ko Imana ntitanguye kuvuga mu Burundi uno munsi gusa. Neza ko abarundi mukwiye gufata responsabilité Imana yahabwiye kugira ngo urukoreshe ujye muntu aja kwica nta muntu Imana izomuhagarika ni wazokwihagarika ko ubwenge yamuhaye ubwenge runtu umutima runtu yabashize imbere ikibi n'iciza hanyuma muhitemo ico mushaka. So Uburundi muhisemo gukora ikibi mu muririmba Imana izoreka mugire hanyuma kumbure muzobirongera impera mu ijuru mugabo muhisemo gukora iciza muzogikora Imana nta muntu izobuza gukora iciza mugo kandi nta muntu izofyonda ukuboko ngo genda ukora ikiciza hariya ni n'amahitamo ya buri muntu mu vy'ukuri. Mugire umunsi mwiza.